indirimbo zose nozokora zizoze zishikira ku mutima wari we wese uwo ari we wese azonyumva nubwo bazoba babiri canke batatu bazoyumva uko biri kose baze bahezagirwe nayo nico kintu novuga nyamukuru ngamije muri gospel. Nakweretse kuva mu buto bwawe mbega ninde ukundutira humura ndaca kuzirikana haguruka ubibabwire abo bose fatanije urugendo oye ngo k'imitima ninje w'Imana yabombi ivuze. Shalom nitwa Moise irumva yego murakoze cyane turareka mu kiganiro cyacu murakoze cyane nkuko mwabyumvise rero turi mu kiganiro ico nshoboye mumaze kubona n'iki gikoresho impande yo muca mwumva ico ashoboye akarira rimwe nubwo atabivuze asanze ari muri aririmba indirimbo mpimbaza nimba ntihenze yego nivyo muze sibo bitanguye ryari ubundi nabitanga muri 2021 mu kwezi k'umunani. Yego muganize kutahereye aho ushaka kuba muri Sunday school canke mu band atandukanye kumbura ugira ngo ushobore gushikira gukora nka Moise ku giti cawe. Nahereye mu band haragira n'igihe rero Imana igenda impindurira ibihe niko navuga. Ubundi niki gituma canke kibasunikira kuma muca muhaguruka mugakora ku giti canyu mwahereye mu Sunday school mukora mu team atandukanye none ukashusanga no muri izo team umunsi arakora ku giti ciwe niki kibasunikira kuhira kumva mukora hagati muri band canke muri team kanaka ariko kandi ukumva gukora no ku giti ciwawe. Kukorera hagati muri band canke muri team canke no gukora ku giti canje namahitamo y'umuntu. Umuntu ni wagira hitamo gico agomba kugira bivanye nuko ababona ibintu byifasha ariko nibaza yuko ko bwanje Imana iba yashatse kumuyobora kuko hariho n'abatangura muri band hanyuma ugasanga baherejeyo kandi ugasanga baragize success muri byo. Hakaba rero n'abandi bahera ku giti cyabo nabo nyene ugasanga birakunze. Hakaba n'abandi ba muri band hanyuma baka demission no bambe bakambera nk'abakinjire gato gusa nabo nyene ugasanga nabo nyene Imana iragenda no kuvuga rero Imana ifise ukugipanga ibintu byabo. Moses mu mwanya muto canke atari munini gose amaze muri gospel mu gice cy'u Burundi bisigura ko yamaze kuba umwe mu bagize gospel mu gihugu cacu. Gospel ifise kibanze cyahe gushika no mutwe turavugana turavye twisunze ku kakera twana kuri ba David ba Pauline ko byari bimeze impact vyagira none munsi uko biri bivanye n'igihe kiheze kandi no munsi muriko mukora muri benshi cyane ariko na ifise kibanze kimeze gute? Ikibanze no munsi gospel ifise muri industry iyo duharuye muri rusange mu ndirimbo zihimbaza Imana mu Burundi ikibanza ifise ni kibanza cyiza mugabo sinovuga ko ari cyiza cyane kubera ko hariho ahantu dukeneye kugera ariko tutarashika. Yego ariko ndiko ndavuga uravye kera turaravye indirimbo z'abaduza ba Pauline zivuze impact zagira no munsi no mukaba amva ntitwana baharura bahari muguka mengo nyene nta movement hari tuganije na kera kandi hito mengo tuko turantu batatu bane twavuka twese dukura twumva mengo abarindi bahari ni batatu muguro munsi muri benshi cyane ariko ntidusuye kubona iyo muvuma ikibazo baza ko intamba binyamukuru twari nkizana. Sinovuga byinshi ariko nibaza yuko ari umwanya w'Imana utaragera. Igihe nicyagera ndabizi neza yuko igihe kizogera ryari no kwihangana kuko uri kurakora urabona yuko deja nka bamwe anabavuga nta mubifisemo byoshoboka ariko naho kandi ntiwosha ntavyemera ko ari muri bo cyo dufata ko nabusikoruho novuga yuko uruhara rufise abarundi bose muri rusange twagiyeme abarindi bagize gospel ko dufasha abarundi bose n'abadandaza nkaca twijiza muri ego reka tuje ku giti ciwe Moses tuje ku giti ciwe ko ndirimba amazigihe ariko arakora ututsi ndi bumaze gushaka ku mugaragaro ndazishobora kuvuga havuga ati mfite iki agenda ubundi jewe ndujuje naranditse n'amakarne ariko ndavuga ko zimaze kuja ku mugaragaro izimaze kuja ku mugaragaro n'indirimbo zibiri zo ziri kuri account yanje ego n'indirimbo zibiri imwe yitwa igice c'imbabazi niyo nahereyeko ikabiri yitwa impinduka. Reka tuhagarare cyane cyane gucuca imbabazi kumva ari natanguriye kuko kumvise ko uhera ku ndirimbo igice c'imbabazi.
nuko Imana yanyoboye gukora yego watubwiye amajambo make agize indirimbo yakumbuye tuje tuyivuze ko dutere n'amatsiko baza kuba ko badukurikirana bashobora kucoja kwira kuri channel yawe avuga ngo reka gutinya ewe mwana w'umuntu kuko amarembo yugurutse ku bwawe ngo nahevye benshi ariko wewe ndakuziguriza hagarara usubiza amaso inyuma ngo nashize isezerano mu ndiba y'umutima wawe ariko nguha n'ijambo rizoguhumuriza rero uhagarare magabo ureke kunkekeranya Moise Salomon mu gusora indirimbo avuga ati naravyamvikanema ingene ibintu iri kirabamwo canke situation turimwe mu gihe nkiki canke akaraba ku giti ciwe ubwiwe canke ugasanga ngo akavuga ijambo nko mwishengero bakumva inspiration kanaka Moise indirimbo yanditse mu gihe cyahe bon cyari cyo mu ishengero wari n'amajambo numvise kera muri mademi seza ariko yongeye kugaruka cyane mbano yishira wow musha kwidushitse ko noneho gato kugira kumva tutera amatsiko nako barabyumva ntiyogiye ngo tuko turashikuza bashobore kucoja kwira kuri channel za kutubwira iriko sawa igicu c'imbabazi nakweretse kuva mu buto bwawe mbega ninde ukundutira ndaca kuzirikana haguruka ubibabwire abo bose mufatanije urugendo oyego k'imitima ninje w'Imana ya bombi ivuze ndayumvije gato imengo yacabe isano kumengo ni yaho hakurya yacu mu gihugu kibanye nta mushaka wigiye ko mu gihugu kibanye canke ntawe ningiye ko melody yaraje hanyuma ndayiririmba wow kubwirwe ko rero tubwira cyane yawe kugira ngo kumbure umushaka ko washatse kuyiraba yose yiyaguye ashobora kuyisangayo simbira kuri YouTube wandike Moise irumva indirimbo nazo ni igicu c'imbabazi canke impinduka ucuzibona zose yego imbere ko turangiza ikiganiro cyacu Moses abarinzi babiri bo mu gice cyacu Burundi bamwespera cyane canke bamwespera ngere amaze kwinjira muri carrière ni nkabahe nabo watanguye uvuga watanguye uvuga Dodo Apolline n'abandi bajya bose baranyaspira gushika ino saha nino saha abandi bihangana bashaka bamwespera muri buryo swati tuje hanze gato y'igihugu abandi babiri hanze y'igihugu bon nokore uwari we wese mu buhanze wese ndavuga babiri tuvuga amazina nacu ni muri benshi babiri muri benshi bon hariho witwa Tumaini w'umunyarwanda ego yarangyohe cyane yaranyespiye ego hamwe n'abandi nyene nuko memoire itari kirabazana neza ariko baranze ego nta ndirimbo zongeye kubaza ariko nta kibazo ntago arashaka kuzimbaza okay Moses mu gihe nk'iki nubwo umaze igihe gito muri gospel ni giki nka Moses yimvira ko yogaruka gukora kugira ngo bifashe mu iterambere rya gospel mu gihugu cacu mu gihe nk'iki ico noteganya gukora ni gukora uko nshoboye kugira ngo icyambere no gusenga Imana ikazomfasha ikazongera igikoresho ku buryo ibintu byabyo byose nozokora indirimbo zose nozokora zizoze zishikira ku mutima wari we wese uwari we wese azonyumva nubwo bazoba babiri canke batatu bazoyumva uko biri kose bazibahezagirwe nayo nico kintu novuga nyamukuru ngamije muri gospel murakoze cyane reka twinjire muri wa mwanya mwiza twamaturangirizamwo utubaze n'utundi acatangura gutwenga ko umwanya asanze wuzi Moses akayenze itashaka kwibuka yakoze muri école primaire akavuka itashaka yakoze ku ishuri ritoya ariko bavuga ku ishuri primaire hariho twanakoze nakoze twinshi kamwe muri twishyuye muri 30 secondes kamwe muri utwo ni gucererwa Mugabo no musi mukiganira vraiment Jekari nibaza kujya bikora akiga muri primaire n'ubone nyine akandi kanashaka kuze ikosa yakoreye mama wiwe avuga ati uwo musi mama yarankubise imwe byo guhana umwana uvuga ati ego narahanwe n'umuvyeyi yitwa mama je m'en souviens narantinya gukora cyane ndavyibuka neza cyane ko natinya gukora nkiri mutonya ntiwatinya waravyanga wari kigaba mu nivuga reka mvuge nyene yuko navyanga kuko nyene haragira nk'igihe nibutse ariko Imana yadukuye habi vraiment kubera ko ndibuka yuko twajana gukora nta cyambera nko mubwiye ati
ngiye kunywa amazi ku intuze ya kwirobine nkaca niruka gukina umupira cyane. Okay. Ego akaza kanyuma Moise mu kumusi akoresha telefone amasaha ngahe? Nyene ndayikoresha amasaha menshi. Nshaka kuvuga ayo tugereranye. Ngereranije nubwo yuko mu masaha 28 ndayikoresha amasaha 12. 12 ashaka kuba benshi. Yagereranije nyene. Murakoze cyane, reka rero wongere utwibutse ubwira kandi indirimbo yawe cana yawe kugira ngo umuntu ushaka kuba dukurikiranye mu mwanya wa nyuma ashobore kuronka ayisanga. Indirimbo ni igicu c'imbabazi, uja kuri YouTube wandika Moise S2 hanyuma gaca mbona ni igicu c'imbabazi na impinduka uco zibona zose. Yego. Murakoze cyane rero Moise n'umwe kandi musanze bagize bari abarindi bako barafashwa na Inanga Event nubwo taco yakivuze ko sinzi ko afite ijambo ashobora kubivuga kuri Inanga Event. Ndayishimira cyane, ndayishimira gose kubera ko iriko irafasha abaririmbye. Ego iriko irateza imbere abaririmbye cyane. Mbega Inanga Event umuntu ashaka kwacumbise nawe ubwa mbere nk'umuririmbye mugenzi wawe wowe yimubwira ko Inanga Event uciziko. Ni koperative ikora iko ishoboye kose kugira ngo iteze imbere abaririmba indirimbo zihimbaza Imana. N'aba journaliste bashigiye hamwe kugira ngo baje gufasha gupromotinga abaririmbyi mu gospel show kugera kure. Murakoze gose. Ego Moise tubashimire ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Nanje ndabashimiye cyane byo mwihariko. Merci beaucoup. Turabashimiye namwe inshuti bakunzi mukunda kudukurikirana kuri Fresh TV mu biganiro byacu bitandukanye. Twongera twibutsa kandi kuzamuragira like, share na subscribe igihe cyose kugira ngo ikintu cyose cije mushaka kukibona byihuse. Tutwegeye gushimira kandi best yamaduha image asa neza cyane uko mubibona. You are so blessed.